ni wewe, ni wewe, shugwe ryanje uramara. Ni wewe, ni wewe, shugwe ryanje uramara. Yo. Bonjour à vous tous, abafana, abakunzi, ababosi bacu, mwebwe mutegera muhengeshanya kutwereka ko mudukurikirana umunsi ku wundi. Abakunzi ba Bujahit TV turabakunda cyane 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 gose. Cyo ndabakangurira ndababwira ati kugira subscribe, sabone aragakengeri hajya ku ruhande, nakonye ncuka ntiwibagire kugira like, share na comment kugira mugenzawe abashe kubibona. Eka na mugenzi we na wene abashe kubibona mugume mukurikirana ibintu tubagezaho uko bukeye nuko bwije. Ikindi cya kinyamakuru kitegera gihengeshana kubereka ibintu bishashe babigezweho muri Buja Flavor. Kuri uyu munsi wa none rero tukaba twabateguriye umutumire umuririmbyi ntasanzwe amenyerewe, ariko uko ari karaza, uko ari karabizamwo, uko ari karavyifatamo, eka numvise ngo afise n'intego idasanzwe mu muziki wa Buja Flavor. Nkaba ndamuhaye ikaze, ndamuramusa. Amahoro y'Imana bane nawe Blazo. Amahoro y'Imana bane nawe. Urakomeye? Yego ndakomeye cyane. Ayandi makuru se ni meza. Okay, wobabwira abariko baradukurikirana ukababwira uriwe ico uri cyo kuba uri ngaha anyi muri studio za Bujahit TV. Je nkuko bisanzwe umuziki wanyize Justin Kid. Yeah. Umuziki wa Mr. Justin Kid nk'izina ry'ubusani, izina ry'ubuhanzi, izina woba warahawe na Ecclesia cyangwa warahawe n'abavyeyi iryo bari ryagute? Nitwa Justin Ndayishimiye. Justin Ndayishimiye kuba twagutumiye ngaha nuko twagerageje kumva bimwe mu bikorwa ukora, ariko gusa ntihoroze ko natwe bidushikira, ariko gusa kuba byadushikiriye tukakubwira uze ngaha ni teka ridasanzwe. Hanyuma Justin, utubwira usanzwe uri umuririmbyi mu yihenjana cyangwa mu yihe style? Je ndirimba R&B. Numu R&B urashobora kuduha akapera tukumva ukuntu uhibongoza ko tukumve ko ijwi ryoba ririmo ubuki n'amata ibintu nk'ibyo. So. Okay, twagiye. Hari mu gitondo cya kare nariko ndagenda kw'ishure, mura n'umukobwa mwiza w'akarere, ndamuramusa arandamusa. Oh baby, mbwira akazina kawe. Ni wewe, ni wewe, shugwe ryanje uramara. Ni wewe, ni wewe, shugwe ryanje uramara. Yo, ni Justin Kid baby. Yeah. Okay. Justin Kid, tumvise akapera yiwe kuntu bimeze. Numu R&B. R&B naho dusanzwe tuzi ko arabaririmbyi bakunda gufatirwa cyane n'abakobwa, sinzi niko bikumereye nawe? Ajya uri umuntu ugenda na time, usugenda na usugenda n'umwanya, ibintu ubona ko byo gusubiza inyuma uramaze ukabishaka ku ruhande, usugagenda n'ibindi biri ubona ko ufite vision. Yeah. Okay, Justin Kid, hama kugira abakunzi bakora gukurikirana aba Bujahit TV ubibwire neza amamuko yawe, kuntu watanguye umuziki, ibintu mwene ivyo nivyo bakeneye kuza barakurikirana uko bukeye nuko bwije. Uwo Justin Kid ntibasanzwe bamumenyereye, wobibwira uvukiye he, umuziki wawe ukorera he, ibintu byawe bimeze gute? Je nkuko bisanzwe navukiye Igitega ahantu bita mu Magarama niho navukiye. So hama umuziki ndawukorera ngaho Bujumbura, ariho nsanzwe niga n'ishure, ariho nsanzwe nigira. Yeah. Okay, umuziki ukorera ngaha i Bujumbura. Igitega wowe warigeze kuwukorerayo cyangwa?
Igitega narindi mu bintu nyene vy'amakupure nyene ibintu nyene ibintu nyene vyo muri byo kwishure ibintu byo kwishure nyene twagiye ibintu vy'amagroupe ariko sinari byari mu mutwe byari mu vyumviro vyo kuja muri studio ariko Gitega sinari bwaje muri studio nagiye muri studio ngerenga ibujumbura. Watubwiye ko uri umunyeshure ni vyiza n'agateka mu mashure yoyo ubitejehe ubona byo wabikoroheye kubikorana n'umuziki. Hajya bavuga ati ikintu cyose gifise umwanya waco je umuziki ndawukora n'ishure nka gusa nkarikora ivyigwa nkavyiga nkabibosa hageze kuja muri repetition y'umuziki ndaja muri repetition hageze kubosa ivyigwa mba nize ku ishuri ndabosa kandi bigenda neza. No kwishuri ni sawa ndabitora. Hanyuma Justin Kid abariko baragukurikirana badasanzwe bakumenyereye bumvise ko ukora mu njana ya R&B uri mu R&Bist ni zihe ndirimbo woba ufise kuri uno mwanya? Kuno mwanya kuva ntangwe umuziki ufise indirimbo zitanu unizo mfise. Mizo ndirimbo zitanu uzikoze haheze igihe kingana gute? Je nkuko bisanzwe umuziki natangwe gukora 2015 niyo 2015 yo natangwe kwinjira muri studio ndasohora umuziki wa mbere nise nijewe nawe isiyo nijewe nawe ni mix ya Justin Bieber ariyo What You Mean ndakurikiza Sorry nayo ni ya Justin Bieber hama ndakurikiza niyo wanje nise Tuba inshuti ndakurikiza nindi nise mukunzi wanje so indirimbo shasha ihereza cyangwa se hariho iyindi woba ufise sinzi iyo bigategurwa sinzi bimeze gute? So ndafise indirimbo nyene shasha ariyo ijya nyene nabaye ko gapera niyo shasha iri muri studio ikirakorekwa kumenyanyuzi Clover kumenyanyuzi kuva muri Agape Record ikabe mu bwiza kuri 3 ikaba iri kirakorerwa no mumenyanyuzi yitwa Clovis Pro. Okay, umva ko umuziki uri kurawuzamwo ni hatari ntivyoroshe. Justin Kid urumva izina ryagiye rirafatana ibintu mwe nivyo. Hama Justin Kid bisigura ko ni Justin w'umwana ibintu mwe nivyo hama uzokura ryari? So kubera Justin Kid hari n'aba Wiz Kid hari ba Fresh Kid nabone bazokura muga izina rizoguma rijya nyene naso. Okay, Justin Kid hanyuma twumvise Justin Kid akaba asanzwe asubiramo indirimbo za Justin Bieber ese ibyo bintu byakujemo gute? Je nkuko bisanzwe Justin Bieber vraiment kuva nkini muto naratangura ibintu by'umuziki nakunda gukurikirana ama concert yiwe imiziki yiwe eka muri flash yo wanje nta muziki wakunda kuba asanga ari imiziki yiwe myinshi ama concert narondere yava kagera nkashya muri flash nkagera ndaraba muhiya ndaba inani yiwe ukuntu avyifatamwe kuri stage ukuntu avyifatamwe muri studio ukuntu abamwigisha bose ukuntu savyifatamwo nanje nagenda niga duke cyane kugira nanje ndabe muri music yanje ko hazogira hano bishikanye. Hanyuma tubwiye ko hariho indirimbo iri mu gikoni bakorashira ko agapiripiri umunyu natangawizi ibintu mwe nivyo onya iyo ndirimbo ese woyitubwira kwanza canke nakabanga kiwawe tuyitegerana amatsiko menshi. Iyo ndirimbo nuko mwayitegurira ka ama petit menshi nko bavuze kuko ni indirimbo izoza idasanzwe gusa nkuko ndayibona izoza isumba izo mfise zose kuko naho bandiko ndayirimbira home pangu aba petit batoya vraiment barayakira neza barayirimba bisubiramo kandi itarasohoka bandiko ndakora nani nyene vya travail nyene nta mpito umupanga aho mbaye atayisubira mwaririmba ivyo yanje bikatuma bima inguvu kugira nzo ikore neza izoze nyene ifise inguvu ari nziza cyane kandi akaba atayijeje nyene ndiko ndayikorana hariho nundi nyene umustar nyene turiko twayikorana
tuzoyikubita featuring yeah. Okay. Hanyuma umusitari uteganya gukorana iyo ndirimbo nawe muko murayitegurana nawe ni umusitari yobamenyerewe ku buryo uvuga ati indirimbo yanje ngira bazoyakirana urugwiro sana. Aramenyerewe muri industry ya music, aramenyerewe kweri, arankuriye ntankuriye cyane hejuru cyane, ariko ku rugero je ndiko mbona kankuriye kuko aramenyere muri muziki baramenyereye cyane. Nkawe Justin Kid mu ndirimbo zitanu umaze gukora woba ufisemwo indirimbo ukunda gusumba izindi ku buryo naho woba ugize gutya ariyo wikangurirako? Ego ndayifise vraiment, ndayifise umva niyo burajya no mu bana 10 umuvyeyi harava mu mwana umwe avuga ati uno mwana vraiment numva ndamukunda cyane, nabandi suka babanka aba bakunda mugara arava mu umwe yumva mu cyane akunda. Ama nka Justin Kid utubwira indirimbo yawe ya buri munsi imwe, naho buri mwibarabara ugenda urandika imwe, naho weka uragira iki yana ugenda uravuga ati indirimbo ndayumviriza ku buryo buhagije? Yiwanje cyangwa yundi muntu? Indirimbo wewe muri phone yawe cyangwa aho umviririza imiziki kujya ugenda wambaye amakuteri, indirimbo ugenda urumviriza nyene wumva ko igushimisha gusumba izindi. Muzo nakoze muzo ufise muri phone bidasigura ko ari iwawe gusa namba ari yundi mustare. Vraiment munko bisanzwe akunda kumviza indirimbo z'abahanzi bo ngayi wacu, nakunda kumviza indirimbo za Kidumu, ndakunda kuzumviza cyane nkuko bisanzwe. Kidumu ndakunda kurabira n'ibikorwa byiwe cyane. Umva wewe umuhanzi ukunda gukurikirana cyane ni Kidumu, waranamufatiriye na R&B ibintu mwe nizo? So havuye Kidumu acakurikira Justin Bieber, abantu babiri ndabaraba cyane baranyisupira mu bikorwa nkora cyane kabisa. Muri make Kidumu bana Justin Bieber, wumva wo gerageza kaguhamegwe yo kubonana na Kidumu wo mubwira iki? Kidumu twoyaga kuko no muntu mukuru cyane, ndamwubaha kandi cyane. Ndakunda ukuntu atwara ijwi voice yiwe, ndabikunda cyane. Ese mu ndirimbo wowe umufise hariyo wowe warakoze muri style imwe kujya kuntu Kidumu tubona agenda mu ndirimbo, ari ukuntu nawe wowe warabigenjejemo? Oya, sindagerageza kupima akubipima, ariko byose bisaba travail, bisaba ibikorwa na BG no kurondera cyane, nta kitagoye ugisizemo kuhaje. Okay, nka Justin Kid kuko ntiwarumenyerewe kurikirwa nk'abafana dufise abafana nitwe turacari cano ya mbere muri industry ya Buja Flavor. Ego twashaka ubabwire nk'ikintu uteganya muri music yawe, tubwire ukuntu bizogenda cyangwa uteganya guheza amashure hama n'umuziki ugenda uhevye kuko biramenyerewe tukunda kubibona. Oya, ahubwo niyo nzoba ndose inguvu zo gukora neza ishure kubera nta mezi asigaye, umwaka nyene ndaheza ishure, urumva nzoba ngiye sasa muri mu bikorwa vya music, naho bizoshika nkabandanya university ho bizonyorohera ntibisana seconde iragoye hajya uyifatanyije n'ikindi kintu hagira goye, ariko ninaheza bizonyorohera cyane kugira gusa nkora umuziki ndawiyumvemo cyane atakinkoroga. Hanyuma wewe ni nkiye ntego ufise mu muziki ndundi? Je ntego mfise nuko nobona igihugu cacu cy'u Burundi kiteye imbere ivanye n'umuziki wanje nkagiteza imbere. So naho noteza imbere ngayi wacu gusa n'ahandi hose mu bihugu vyose, kubera nta utezi wabo imbere gusa, n'ibindi bihugu bikenewe gufashanya, ukabivuga ati hariya igihugu n'aka ari igihugu ari umuntu ariko arakorera igihugu neza kandi agomba gushikira n'ikindi gihugu kugira akifashe akikorera. Justin Kid hama turagushimiye kuba wagaragaje ko twitaba hano. Ego turabikunda cyane. Ni nk'akaye kajambo wobwira abakunzi bakora gukurikirana, abakunzi bawe, abakunzi ba Bujahit TV? Ico robabwira Justin Kid n'ukuri ndabakunda cyane, nuko mwobandanya mukurikirana ibikorwa vyanje. Je nanje indi nyuma yanyu ngiye kubazanira bishasha,
mugabo kwera umuziki wanje mushasha ugiye gusohoka muri no minsi nzoyibamenyesha muzobona amakava ibintu byinshi bizosohoka muzobibona shaka support zanyu mufate mu mugongo kubera hajya mu kintu uri kurakora ufise abagufashe mu mugongo kiratuma uronka kuhaje yo gukora cyane nanje no basaba ko mwamfasha mukamfata mu mugongo kandi murakoze cyane. Okay, nawe urakoze cyane gusa wobabwira nk'abakunzi ba Justin Kid ego cyangwa abakunda umuziki ndundi muri rusange bakavuga ati Justin Kid none izo kaba tuzozibona biciye he ese yo bafise Facebook yo bafise YouTube ibintu bimeze nk'ibyo so Facebook ndayifise WhatsApp ndayifise Instagram ndayifise YouTube ndayifise byose ndabifise unkeneye ibikorwa byanje biroroshe cyane bacha ku yahe mazina na yahe kuri Fibi wandika Justin Kid ucumbona ucubibona ibikorwa byanje kuri YouTube kandika Justin Kid ahone ucubona ibikorwa byanje eka hose ugenda wandika uko nyene Justin Kid ucubona ibintu by'iwanje ngene bigenda bikurikirana Okay, merci beaucoup turagushimiye nibaze ko nitwongera kugutuma ko cyangwa ne wagashira ahantu ikintu kiboneka kimeze bien tuzogutuma ko sinzingira uzokongera kutwitaba bitaba cyane kandi mwakoze cyane kuntumira. Okay, merci beaucoup abakunzi ba Bujahit TV turangije ikiganiro tubashimira akanya mwafashe ko kudukurikirana kuko ntimigera muhengeshanya gutwereka ko natwe mudufashe mu mugongo turabakunda cyane cyane gusa wibagire kugira subscribe hajya cubona gakengeri tugira guca ibintu bikaca bigenda neza ama notification cugumu yafata 5 kwa 5 kama kawaida Sami on the mic na CK professional ndabakunda cyane.